Mu Burundi umuntu agomba gutanguza umugambi kuko bisaba ko umuntu agomba kuwutanguza ari mu Burundi intambamyi ni nyinshi cyane kubera kuko ni igihugu kitaratera imbere rwose kibura byinshi mu bisabwa. Rero umuntu agomba gutanguza umugambi ahura n'ibibazo byinshi kubera kuko muri kahise kacu ntitwari igihugu giteye imbere kandi no mu ndero yo kuziko abana ntibabitojwe. Benshi rero bakura batabizi, batabyumvise, batabibariwe kandi batabibona aho bari. Iyo ni intambamyi ya mbere. Intambamyi ya kabiri ni uko ekonomi isanzwe idakomeye cyane. Uburyo umuntu atangurira mu ntege nke nyinshi, wongeye ko ataba afite na experience rero ubwo bikamukomerana. Intambamyi sinozi kirenga hariho ubumenyi umuntu ahura mu ishuri, hari kuvyigira ku gikorwa nyene uri kuragikora, ibyo byose barabibura bigaca bibagora. Icambere je nama mvuga iyo cyane cyane ku bakristo nuko umuntu aba afise Imana. Icya kabiri nuko muri we nyene biba biriyo, iyo umuntu adafise umuhamagaro kubikora urumva ntabdashobora. Icya gatatu nuko aba afise imbono, vision. Ikindi naco nuko abari muri environnement yaba ameze uko bagenda bafashanya, umwe wese azana icyo afise. Icanyuma rero ikizinyema ya vyose n'amafaranga. Amafaranga benshi baravuga ngo singira uburyo kugira buri muntu bafise amafaranga, ariko amafaranga ntaco siyo, ni ikintu kutabyumva. Benshi borindira bakarinda basaza borindira babazanira amafaranga, ariko n'uyafise nawe arayakeneye kandi aragora gutanga. Cyo gituma umuntu avuga ati singira uburyo, abuze imbono, abuze inkomezi muri we. Ikibazo ntikiri ko ico bita uburyo ari bwa buryo bw'amafaranga yazuganye.